Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Ibintu mwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ariko aravugwa muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane kuba biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'impinduka zishobora kuba mu minsi iza cyane cyane muri leta y'u Burundi. Kuri ubu leta y'u Burundi irongowe n'umushikiranganje wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca. Gervais Ndirakobuca akaba yaraje muri iki kibanza asubiriye Arengiyome Bunyoni wakuye muri iki kibanza mu mwaka wa 2022. Tubutse kandi ko Gervais Ndirakobuca yaje muri iki kibanza avuye mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu itembere rusangi n'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri uyu mwaka wa 2025 Gervais Ndirakobuca biravugwa yuko azohabwa ikibanza cyo gutwara inama nkenguza amateka nkuko amakuru abivuga aturuka mu basendede FTD indani avuga zimwe mu mpinduka zigiye kuba muri leta mu minsi iza. Gervais Ndirakobuca biranugwanugwa ko azosubirirwa n'abantu batandukanye gusa mu kibanza ciwe ngo arashobora kuzoshigwa umukenyezi kuko uyu we yitezwe kuba umukuru w'inama nkenguza amateka. Haraciye umwaka urenga binugwanwa ko Ndirakobuca agira kugwe mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere. Byarageze naho wenyene ashaka gutanga imihoho kubera kutumvikana na president Ndayishimiye mu bijanye n'ikibazo c'igitoro. Abegereye Gervais Ndirakobuca baremeza ko ndahugarika yararushe bikomeye. Ndirakobuca ngo vyaramugora kwihanganira akagagazo kanjere Ndayishimiye yivanga mu mabanga yose y'igihugu. Ndirakobuca yababazwa kandi no kubona bamwe mu bashikiranganje bagabwa n'umukuru w'igihugu kurusha uko we abagaba. Yarasigaye ameze nk'umuhuza bikorwa w'abashikiranganje kurusha kuba umukuru wa leta. Inzira ingo yo kumuzeza rero gutwara inama nkenguza amateka izo bigizwe n'abantu badashika 15 ngo nukumwigizayo. Nkuko bivugwa kandi Sabine Ntakarutimana niwe ashobora gusubirira Gervais Ndirakobuca. Nkuko amakuru ava muri CNDD FTD bivuga izina rigaruka cyane mu bashobora gusubirira Gervais Ndirakobuca ni izina rya Sabine Ntakarutimana. Ikizwi ngo nuko Angelina Ndayishimiye no kuvuga umutambukanyi w'umukuru w'igihugu adakeneye gusubira kubona umugenerali muri ico kibanza. Arengiyome Bunyoni na Gervais Ndirakobuca bose ngo baramugoye cyane. Yibaza ko hashizwe rero umukenyezi ari we azomworohera guha amategeko. Uyu Sabine Ntakarutimana tuvuga asanzwe ari icegera c'umukuru w'inama nshinga amateka. Amabanga yobana yataramworoheye kubera inyifato z'agahotora za Geras Daniel Ndabirabe yararongoye inama nshinga amateka. Muri ico kibanza Sabine Ntakarutimana yigeze kuboneka azibagiza abashinga amateka bariko baza impamvu bategerezwa kongereza amafaranga yo kugaburira umuryango w'umukuru w'igihugu mu gihe we nyene yigamba ko afise ibigega bibogaboga imfungurwa. Aha rwose Sabine Ntakarutimana yarabazibije maze itegeko rituma umuryango w'umukuru w'igihugu usumisha miliyoni 2 z'amarundi buri munsi, no kuvuga miliyoni 750 ku mwaka riremezwa. Ngaha rero niho Sabine Ntakarutimana yabonekeye ko azomenya kugwanira inyungu z'umuryango wa Evariste Ndayishimiye kurusha iz'igihugu. Uyu Dr Sabine Ntakarutimana bivuga ko ari we azosubirira General Gervais Ndirakobuca. Uyu yarajejwe amabanga hambaye mu gihugu, yarabaye umushikiranganje w'amagara y'abantu ku ntwaro ya president Nkurunziza. Muri ico gihe akaba yarafatwa nk'umwe mu bashikiranganje umwete kandi bingira akamaro. Muri kino gihe rero Sabine Ntakarutimana ari ku rutonde rw'abitoza kuba abakenguza amateka, gusa abamwegere bakaba batemeza neza ko ari bazoba umushikiranganje wa mbere naho abandi basendede FTD babinugwanugwa cyane. Nkuko kandi amakuru adushikira abivuga, reka tugaruke kuri iki kibanza c'umushikiranganje wa mbere. Kuva ikibanza c'umushikiranganje wa mbere gisubijwe mu mwaka wa 1988 gushika gisubire gukugwa mu mwaka wa 1998, no kuvuga mu kiringo c'imyaka 10. Ico gihe Burundi bwaronse abashikiranganje ba mbere batanu. Abo akaba ari Adrien Sibomana, Sylvie Kinigi, Anatole Kanyenkiko, Antoine Nduwayo ndetse na Pascal Filimini Ndimira. Kandi aba bose bari abasivile. Aba bose ntibigeze basangira ubwoko n'umukuru w'igihugu mu gihe cabo.
uwanyuma rero muri bo ni Pascal Filimini Ndimira. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 ico kibanza carasubijweho gica gihabwa umujenerali wo mu gipolisi kandi asangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu. Ivyo hari haciye imyaka 42 bitabayeho ngaha mu gihugu c'u Burundi nk'uko kahise kabitangaza. Ico gihe harashizweho generali Arengiyome Bunyoni. Nkuko nari mbivuze hari haciye imyaka 42 bitabaye mu Burundi aho umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere bose baba basangiye ubwoko kandi baba bose ari intwazangabo zo mu nzego z'umutekano. Ivyo bikaba vyaraheruka mu mwaka w'igihumbi 1978 mu gihe Colonel Bagaza na Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana. Nkuko kandi tugiye kubigaruka ko reka dutangurire kuri Pascal Filimini Ndimira. Uyu Pascal Filimini Ndimira yavutse ku genekerezo y'icenda ndamukiza umwaka w'igihumbi 1956 ava mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Dr. Engineer Pascal Filimini Ndimira azwi nk'imwe mu ncabwenge zikomeye z'abarundi. Numwigisha muri za kaminuza. Uretse kuba umushikiranganje wa mbere, Pascal Filimini Ndimira yarajejwe yandi mabanga menshi ahambaye. Yarabaye umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi. Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yarakoreye banki y'isi yose mu Burundi, yaranarongoye SBF, ari mu bashinze aranarongora ikigega Kofide be na kaminuza y'Ingozi. Ku rwego mpuzamakungu naho kandi Profeseri Pascal Filimini Ndimira yarabaye umuhinga yigenga mu vy'ubutunzi, no kuvuga consultant international. Yongera araba igihe kitari gito umuhanuzi adasanzwe ajejwe ibibazo vy'ubutunzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ca Togo, Fole Nyasibe. Pascal Filimini Ndimira uyu aracari muzima. Mu vya politike, Pascal Filimini Ndimira yararongoye leta ari mu mugambwe UPRONA. Uyu yarongoye leta y'u Burundi mu gihe kitoroshe na gatoye. Yaganywe na Perezida Buyoya ku igenekerezo ya 31 mu Kakaro umwaka w'igihumbi 1996, iminsi 5 inyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Ntibantunganya. Uwo munsi nyene agenwa ibihugu vyo mu karere vyaciye bifatira Burundi bihano vy'ubutunzi bise embargo regional. Ivyo bihano vyaragize ingaruka zidasanzwe ku Burundi cyane cyane mu butunzi, ariko leta ya Ndimira yaragwanye rugabo ubutunzi ntibwatembagara nk'uko abategetsi bo mu karere bari bavyiteze. Igihe bafata ibihano bavuga ko Burundi budashobora gukwiza amezi 4 bugihagaze. Leta y'uyu Pascal Filimini Ndimira yiriho mu gihe kandi kirobere naco cabandanye ibitero mu gihugu. Iyo leta yatunganije ibiganiro mu gihugu hagati y'abatavuga rumwe, yongera kandi irakora mu mpisho ibiganiro na CNDD ya Leonard Nyangoma. Ibiganiro vyo mu mpisho nivyo vyatumye embargo ikurwaho. Ibiganiro vyo mu gihugu hagati navyo vyatumye havuka amasezerano yo gusangira ubutegetsi, maze mu mwaka w'igihumbi 1998 hashingwa inzego zishasha. Inyuma y'ivyo biganiro ikibanza c'umushikiranganje wa mbere carakuweho gisubirizwa n'ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu. Ni gutyo rero Pascal Filimini Ndimira yarangije amabanga yiwe muri ruhesha umwaka w'igihumbi 1998, maze asubirizwa n'ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu ari vyo Frederic Bamvuginyumvira ndetse na Mathias Sinamenye. Hari ikintu twokongera ko kandi kubijanye n'amategeko yo mu gihe ca leta ya Pascal Filimini Ndimira. Ibwirizwa ryatunganya inzego muri ico gihe ryavuga ko mu gihe hoba igituma umukuru w'igihugu ahagarika amabanga yiwe burundu yoca asubirirwa n'umushikiranganje wa mbere. Nta kindi gihe na kimwe mu Burundi habaye itegeko nk'iryo uretse mu gihe c'umushikiranganje wa mbere Pascal Filimini Ndimira. Ibi bikerekana ko Ndimira yarafitiwe icizere na Perezida Pierre Buyoya. Biboneka kandi ko Perezida Buyoya atari yizeye umukuru w'inama nshingamateka w'ico gihe ari we Leonce Ngendakumana wo muri Frodebu. Pascal Filimini Ndimira azwi nk'umuntu avuga make, adakunda kwiyerekana no kwishira hejuru, ariko akaba umukozi adasanzwe. Akiri umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi hari haradutse igisokozo cavuga ngo sokwe niruze icyo utabonye Ndimira mu gitanda. Bamwe bati ese ubwo ni vyiza ko umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere bava mu bwoko bumwe? Kano kabazo abatwara barakwiriye kugafatira umwanya bakakiyumvira ko.
tugifise umwami ivyo kurongora igihugu vyitwa ko biri mu minwe y'umushikirangoma wa mbere. Umugenzo wa politike w'ico gihe wari uko umushikiranganje wa mbere yamafise icegera badasangiye ubwoko. Uturorero dukeyi Rudoviko Rwagasore yari afise Petero Ngendandumwe nk'icegera ciwe. Andre Muhigwa yari kumwe na Petero Ngendandumwe ahabere umushikirangoma wa mbere nawe yari afise icegera Piyo Masumbuko. Albine Nyamoya nawe yari kumwe na Pierre Mponzenzi, mu gihe Leoporo Bihugumugani yari kumwe na Mathieu Muhakwanke umushikirangoma wa mbere. Michel Micombero yari kumwe na Bernabe Kinyaruguru nk'icegera ciwe. Naho rero iyo myaka yabayemwo indyane uko vyari vyubatse vyarahumuriza abarundi ko leta itari ya bamwe gusa. President Micombero na President Bagaza nibo bonyene bubahutse gushira abashikiranganje ba mbere basangiye ubwoko nabo, naho nyene akanya gato cyane. President Micombero yagenye Albin Nyamoya muri mukakara umwaka w'1972 kugira mufashe kugarukana ihumure n'icizere mu gihugu, aca aramukura inyuma y'umwaka mu mwaka w'1973. President Bagaza yagenye Edouard Nzambimana mu mwaka w'1976 kugira ahumuriza abandi basirikare yongere aronke nakanya ko gukomeza ubutegetsi bwiwe, kuko nawe mu mwaka w'1978 yaciye amukura. President Buyoya yasubijeho ikibanza c'umushikiranganje wa mbere mu mwaka w'1988 igihe atanguye politike y'umwe kugira ngo amoko yose yumvemwo ubutegetsi. Muri ico gihe umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere bategerezwa kuba badasangiye ubwoko. Kuva ubwo abakuru b'ibihugu bose bakurikiye barubahirije iyo ngendo yo guhumuriza, harimwo Ndadaye, Ntaryamira na Ntibantunganya gushika ico kibanza gifuswe mu mwaka w'1998. Munyuma haje kandi ingendo y'ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu bidasangiye ubwoko. Icegera kimwe c'umukuru w'igihugu kidasangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu bongera baragaruka kandi kuvyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu bidasangiye ubwoko, ariko bifise amabanga bijejwe ku buryo ubwoko bwose buguma buhumurijwe. Ibwirizwa shingiro rero ry'umwaka rya President Nkurunziza ryo mu mwaka w'2018 ryarasambuye iyo nyubako, rishiraho icegera c'umukuru w'igihugu kidasangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu, ariko nta na kimwe kijejwe hamwe n'umushikiranganje wa mbere ashobora gusangira ubwoko n'umukuru w'igihugu we akaba ari we ajejwe leta yose. Ubwo iyo nyubako bamwe bakibaza ko yari nziza. Nkuko kandi vyagiye biragaragara muri iki gihe ngo umushikiranganje wa mbere abashikiranganje ba mbere bo muri iyi myaka iheze baragiye bagorwa cyane no guhuza n'umukuru w'igihugu, aho twovuga nka Arengeye mu Bunyoni kuko we vyanamuviremo gukurwa mu mabanga mu mwaka w'2022 asubirizwa Gervais Ndirakobuca, mu gihe nanone Gervais Ndirakobuca ashizwe muri ico kibanza nawe akaba yaragowe muri ayo mabanga yiwe. Bikavuga ko vyagizwemo uruhara n'ubundi n'umukuru w'igihugu cyane cyane ku njyane zagiye zirabaho kuri bimwe mu bibazo bihanze igihugu, harimo nk'igitoro, ifumbire, ikibazo c'umutekano ndetse n'ibindi bitandukanye. Reka ano makuru yacu tuyabandaniza ku bindi biriko biravugwa mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, aho igihugu ca Uganda cuguruye ku mugaragaro imbibe zayo n'ibice bigenzurwa n'abaroberi ba M23. Kwigenekerezo ya 10 mukakaro mu gihe intambara ibandanye mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, igihugu ca Uganda caruguriye ku munsi wa kane w'indwi iheze imbibe zayo n'ibice bigenzurwa n'abaroberi ba M23. Iyo ngingo igasigurwa n'imvo z'ubutunzi, ariko igahakwa kugira ingaruka mbi kuri politike y'akarere k'ibiyaga binini nga Burundi n'u Rwanda biri muri iyo ntambara, igihugu kimwe cyose ukwaco. Nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru SOS Media Burundi, mu gihe ibonekeza uruhagarara mu karere k'ibiyaga binini, Uganda yo yaruguruye icese kuwa kane w'indwi iheze imbibi hana n'ubuseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gice ca Bunagana kigenzurwa n'abagwanyi ba M23. Gushika ubu ibidandazwa vyaca kuri ubwo rubibe vyaca mu kinyegero kuva ico gihe
gitanguye kugenzurwa na M23 muri ruheshi umwaka w'ibihumbi 2022 ariko ku munsi wa kane uheze harabaye ibirori bitoye hari indongozi nkeya za Uganda mu ntumbero yo kwerekana ko ibikorwa by'ubudandaji bisubiye gutangura hagati ya Uganda n'ibice bya Kongo bigenzurwa n'ababagwanyi. Ku bwa leta ya Kampala iyo ngingo yafashwe ku bw'imvo z'ubutunzi na politike y'akarere. Ati ntidushobora kuguma tureza amaboko mu gihe bagenzi bacu bariko barahanahana ibidandazwa mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Harageze rero aho kuri Uganda ko isubira gufata ikibanza cyayo mu bijanye n'isoko y'ibifungurwa. Numwe mu ndongozi za Uganda yavuze ariko atagombye ko umwidondoro wiwe uja ahabona. Kuva ibisagara vya Goma na Bukavu bifashwe na M23 n'abacuditse nayo u Rwanda rwagumye gugura imbibe zago ruguma gungukira mu rudandazwa ndengambibe. Uganda yari yugariye ko imbibe igomba kwiriha aho yacererewe mu bijanye n'ubutunzi. Uburundi ku ruhande rwabwo bwagumye bwugura imbibe zabwo na Kongo mu bice vyegereye Sud Kivu bigenzurwa nabo baroberi. Igisagara cya Bunagana gikomeye mu bijanye n'ubutare cyabaye icambere mu kwigarurirwa n'abaroberi ba M23 hagati muri ruheshi umwaka w'ibihumbi 2022. Kuva mwaka rero abaroberi b'uwo mugwi witwaje ibigwanisho uri mu runani AFC bagenzura imigwa mikuru y'intara za Nord Kivu na Sud Kivu n'ibindi bice byinshi birimo ubutare bwinshi. Kubw'indinganizo y'igisirikare Uganda iracyafise abasirikare muranunge. Uganda irafise abasirikare muri ico gihugu bariko barafasha FARDC kugwanya ADF umugwi w'abagwanyi baturuka muri Uganda uri ku rutonde rwirabura rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburundi kandi bwarungitse abasirikare hafi ibihumbi 10 mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo gufasha igisirikare cya Kongo n'imisore y'ico gihugu ishigikiwe na leta mu kugwanya M23. M23 akaba ari umugwi wa kera w'abaroberi wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2021 wagiriza indongozi za Kongo kuba zitarubahirije ivyo ziyemeje mu kwinjiza abagwanyi bayo mu nzego z'umutekano. Ngahirira amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyende subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utozucikanwa nadushikiriza usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. N'umuhuza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.